menshi amamiliyoni n'amamiliyoni ibiti by'ikawa ugiye kwibarabara ufashe nk'ibarabara rya Gitega gushika Muyinga iriko amavoka n'ikawa ukagenda za Kiremba za Kayanza hose kwegura hariya n'ikawa gusa n'amavoka urumva yuko aribo bambere bayivuye mu iterambere kandi bifashe neza neza yego cyane aho rero ubuze yuko Butanyerera Fondation Pax irakorera uherutse ku mwaka wese hano muri kino kibanza umubyeyi wacu b'abana bose yabazanye bari bicaye muri kino kibanza arababwira ati mwaba ninde mwana kuno mwanya atunze ibihumbi 500 habonetse abana 8 arababaza ati ninde mwana kuno mwanya afise imirima yiwe habonetse bake arabaha impanuro ati muri Fondation Pax twatanguje igisata cy'uburimyi Burundi Agricole umwana wese yari bivoka iyo voka izomufasha muri gahunda yuko Fondation Pax bano bana bashigikira umugambi w'uburimyi Burundi Agricole kazoza katekanyiriza kubona by'abana bose haboneka abana 8 bafite 500 twizera ko mu mwaka hazobona abana bafite amafaranga menshi bazabona ubwenge bwabo cyane rwose bateguye amashi menshi cyane rwose amashi menshi murakoze bibondo murakoze bana mutwereke ko mugiye kudusubirira za ngabo za Mwezi Gisabo mubereke ko umukoroni naho yoza yogira ibyago yogira ingorane abagesera rero barashitse aho sha bayagwa na Fondation Pax Burundi kandi bakwiye Breze biraboneka ko abo muri Butanya bava mu bice bitandukanye harimo n'agace k'Ubugesera inayo abagesera no kuvuga n'abantu bava mu gace k'Ubugesera amashi menshi cyane Butanyerera abana b'Ingozi
Butanyerera Ngozi bakaba baje Ngozi bakaba baje n'abana bateguwe aba muri za komanya 10 twavuga muri Butanyerera nabo bakaba arimwo abigeme mubakomera amashi menshi cyane amashi igikorwa Fondation Pax yateguye neza ndakora urabona ko Fondation Pax niyo gushimira mu komeye cyane kuko ntabwo dukunze kubibona ariko Fondation Pax ikunze gutegura ibirori ibi bino birori biriko bikikibiraho kuri televiziyo y'igihugu cy'Uburundi RTNB ikinyamakuru Nilo Sport hamwe na radio Aigle Sport FM ya Fondation Pax Burundi. Abagira bashika imbere ari akana kagira gakomanda ingabo aha aho sha amasigashi cyane aba bana bariko baradefira rero n'ugwaruka rugera ku 9,000 bateguriwe mu ntara zitandukanye ariko muri Burunga bakaba badefira 7,000 mu gihe mu ntara zindi ari 2,000 aba rero Butanyerera ikaba iriko iradefira ngaha imbere ya VVIP mu gihe kandi mukajya tubona Bujumbura bapanza bateguye neza baje bazira amadefire n'amadarapo muri ino defire y'uno munsi reka dusabe honorable Sigamasabo Jean Baptiste Sigamasabo yegere ngaha imbere ya VVIP honorable Sigamasabo yegere ino kugira ngo ashobore kubana na komanda rugwaruka rwateguwe neza yakabarera umwanya akurikira Bujumbura bagize special barateguwe cyane gose Elise Bujumbura hejuru drapo cy'Uburundi murabona Bujumbura yateguwe neza cyane ikijanye amadarapo Elise Brasa bonako Bujumbura Elise yarateguye gose Elise yarateguye ugwaruka mu buryo bukomeye cyane ego bagisa amadarapo atandukanye hejuru idarapo y'igihugu cy'Uburundi ntabwo hagarara defile n'abandanya amashi menshi cyane ko ari muri VIP idarapo ya East Africa idarapo ya New African ingofero ikorotse cyari cyatagakoroka no kubandanya ibi nibyo bita defile ikiba cyose muri defile nta guhagarara barakomeza
defile y'urwaruka majorette ibihumbi 9 ngaha kuri Nkurunziza Peace Park Complex Stadium. Fondation Pax yatwubakiye ikibuga ariko ibandanya no kurera urwaruka rw'Uburundi. Amadarapo Bujumbura amashi menshi cyane, amashi Bujumbura akaba ari kompanyi zitanu zavuye Bujumbura. Muze muramashi cyane rwose, muramashi cyane rwose Bujumbura. Kompanyi zitanu abana si ukudafira gusa, barigishwa akarangamutima ko gukunda igihugu no kukigwanira. Fondation Pax Burundi irakorana n'amashuri hafi igihugu cyose. Abana bakurikiranwa mu by'amashuri, umwimbu wabo umeze gute? Bigaragara aba bana bose bariko baradefira, bose benshi baba ari abanyeshure kandi bafashijwe na Fondation Pax muri buryo butandukanye mu kubaha indero, mu kuvuga education. Bagiye bafashwa na Fondation Pax Burundi. Uyu munsi rero bariko baradefira berekana ko indero bahawe bayigendera yaba mu bikorwa by'ubuzima busanzwe ndetse n'ibikorwa byo gukunda igihugu. Barakomeza rero defile. Iyi ni Bujumbura iradefira, tukaba turi muri Nkurunziza Cup edition ya 6. Urwaruka ruberewe cyane, bambaye neza, barategurwa mu nzira zose, barateguwe. Turashima rero cyane Fondation Pax, turashima cyane abarongozi rw'intara hirya no hino, turashima cyane abagira uruhare kugira ngo rwaruka ino ndero rushobora kugira formation nziza cyane. Abice kompanyi raje inyuma hari uri karagendera hejuru y'abandi kandi bari muri defile, aho muyafata n'abafata amavideo. Tucane mu iterambere, ikibiriraho kuri televiziyo y'igihugu ndetse na Nil Sports, haba kuri Facebook ndetse na YouTube. Udefira ari hejuru y'abandi, ugiye hacakurikira guhumuza yo kwa Shaban, ikaba ari ikikurikira. Aba uya defira inyuma n'ibintu bitangaje Bless, n'ibintu bidasanzwe, bakaba barimo baratwereka ibirori n'abana bagera ku bihumbi 9. Guhumuza bakaba bagiye gushika imbere ya VIP kwa Kotako. Abahungu ba Shabani bitiraho kwa Shabani. Shabana Chianyika, Shabani nyaruka. Aba rero harimo abanyabuhumuza, harimo abanyabweru, harimo abayogoma, harimo abamoso. Shabani ariko aravuga ati abana yabonye neza kandi bakina neza, aravuga ati mukanya muce muhurira muri uyu Yogoma abagirira kandi.
dusabe abariko barankadira bano bana babankadire neza kugira ngo baze kuramutsa abashitse mu bwabo bw'iteka bariko baramutsa bageze kure baramutse begereje Gihahe na Shamani na bagenzi bawe n'abangene mupanga abana baramutse begereje mu bwabo bw'iteka bageze ku nkingi ya mbere bageze ku nkingi itangura uvuga bw'iteka VVIP aho rero barashobora kuramutsa Speciale Murunga aza kuba bakomeye 70 harimo aba VIP n'aba VVIP baza kubona ku mabatayo agiye atandukanye aza kuba ari Murunga aho rero aba n'abanyabuhumuza muri Buhumuza Fondation Pax Burundi Jacob isanzwe yakorera inafise n'ishuri ryigisha umupira w'amaguru riri mu Ruyigi aho abana bigishwa umupira w'amaguru ariko kandi hejuru yabyo bakigishwa amashuri muri Buhumuza Jacob Fondation Pax yakorera Buhumuza reka batwereke ngene baramutsa rimwe kabiri gatatu twagiye muri Buhumuza Fondation Pax irakorera ibijanye by'uburimyi amavoka hamwe n'ikawa hari ishuri ryigisha umupira w'amaguru mu Ruyigi abana bigishwa amashuri ayigishwa n'umupira w'amaguru aho tuvugana hari umugwi witwa Tigre Noir abana benshi kuno mwanya mubona badugije muri Tigre Noir bariko batwara ibikombe byinshi byose byatamburiye muri Buhumuza mu Ruyigi ndavyibuka kwigerekezo ya 27 kwezi kw'icenda 2019 mu Ruyigi hatangujwe ishure ryigisha umupira w'amaguru umuvyeyi wacu yakiriye abana muri abana niba imyaka mike nibo tubona bari mu ntamba mu rugamba nibo bariko batwara ibikombe bari kumwe na Tigre Noir Buhumuza na Fondation Pax Burundi bamaze kuba inshuti ibyo birumvikana brose ko iyi defile iza guhemba na kompanyi 30 zo muri Burunga ziri special zidasanzwe. Iyi ni defile itegurwa muri Nkurunziza Cup ariko ikanategurwa mu birori bitandukanye ngaha i Makamba ngaha hamwe na Fondation Pax ngaha ibazanira abatandukanye bazanira ibirori bitandukanye voilà.
ari Buhumuza iriko iradefira, ariko kandi ikaba ari kompanyi ziriko ziregereza ku musozo muri Buhumuza. Mu kanya haracakurikira iyindi ntara. Murabona ko Buhumuza barateguwe neza, ni abantu ubona ko bapanze, ni abantu ubona ko bameze neza cyane. Defira abantu murakoze cyane. Umuhinga rero umwe umuhinga mu bahinga ategura bano bana atubwiye, tubona bamwe bari imbere abandi bari inyuma, adusigurire mu ncamake. Abamubona bariko baraza ni Burunga, basanzwe bapanze neza kuva batayo. Murabona umuntu umwe azi imbere y'ikomanyi zitatu, tumita komanda y'abatayo akurikirwa n'ikomanyi zitatu. Aba b'Iburunga bapanze pare kategori parode de mérite. Aba batangwe ni kategori C, haraza B, haza guhereza A, baba VIP mu kudefira b'abahinga. Aba mubona ni Burunga, ni Burunga. Iracari Burunga, kategori C, kategori C. Basanzwe bapanze neza pare batayo. Muraza kubona uri imbere y'ikomanyi zitatu bita komanda batayo aca abatwara ikomanyi zitatu, kandi izo komanyi ziba zambaye neza, bambaye ibisa. Murakoze cyane. Uwariko aravuga nawe uzi ko ari kama aca yitwa commandant chef d'état major. Aba bose ni Burunga mubona. muri izi kompanyi zo muri Burunga 70, muri izo 70 30 wani VVIP, abana bateguwe bambaye ibisa hasi gushika hejuru, ibirato no ku ngofero. Ibi byose Jacob bizanywe na Fondation Pax Burundi. Makomine yose agize Burunga umugere ujana n'ingoma. Hano turi mu ruhumuro rw'amahoro rwitiriwe sokuru wacu Nkurunziza Peace Park Complex Stadium. Abafata amasaramu muyafate, bino bizokwibukwa. Bonera nubwo Burundi bw'ejo. Jacob, barabyo bashinga amateka b'ejo n'abashikiranganji n'abadeni mu myaka iri imbere. Oya si imyaka iri imbere, ntiduhave tubadekuraje. Yego cyane. Uwitwa Gihahe Kawenzi baramukeneye muri VIP. Uwo muntu yitwa Gihahe
nibaza ko ari umunyaruyigi niho hari ibihaye n'imisuru n'iminyinya agera aho usanga ari mu butombo hari ibitombo. iyi ni Burunga imodoka HA90 ubusa umushoferi agenda yakure. Imodoka EA98 77 akura imodoka aho yayisize. Imodoka JA4730 turamusabye yiruke ayikure. Imodoka AA49 ubusa rimwe ayikure. Imodoka FA33 ayikure. HR700 EA97 JA4730 AA4901 FA6353 abo bose basabwa gukura imodoka byihuta iminota 3 babe bayikuyeho. abana bo muri Burunga bavuye agiye atandukanye. hari abangaye Makamba, Mabanda, Nyanzarake n'ahandi henshi cyane rwose. abakobwa ni 70. uravye ukuntu baduze ukuguru baracyari muri kategori C, hasigaye kategori B na kategori A. ishuri ntibacegwa bavuga ni turatambuka gisoda twashika hakiri kare. Urabona ko bambaye ya mabutura twabasigira muri primaire ubu yagarutse.
uzohera mu nziwe urangire mu nziwe. Ino niryo rage uriko turitegura, ucanye umuriro wese n'umuzibirizako. Koroneli Renova aze hano muri VVIP. Koroneli Renova arakenewe muri VVIP. Nimba ari umuntu aziringara hano aze aducishirijemo. Jenzi gusa Gitoko irangaye, Gitoko yanzabe. Mwese urabona ko ari ibintu biteye igomwe. Urabona abantu bose bari ku murindi umwe, murindi w'iterambere, murindi wo kwica ibikorwa byo gukorera Imana, ibikorwa byo gukorera igihugu. Koroneli Renova murakenewe muri VVIP. Amashimeshi Aosha
Ashimeshe cyane rwose amashime rwose ashimeshe cyane rwose kurwanya abana babone cyane rwose yakari Nkurunziza Cup ku nshuro ya gatandatu iyi ni Nkurunziza Cup ku nshuro ya gatandatu Nkurunziza Cup ubona ko yateguranywe ibirori byinshi cyane imbere y'uko Nkurunziza Cup iba habanje kuba icyitwa Nkurunziza Tour guzenguruka igihugu cyose aho abayobozi bageze ibirometero amajana atatu na mirongo ine na bitatu birumvikana ko babikoze mu minsi itanu ariko kandi kigaragara Nkurunziza Cup umunsi imaze ate hariye byinshi cyane Nkurunziza Cup imbere Ejo Neza inkoko zisa Jeffrey nziza cyane mukanya breza kaza kuza icyo twita ko mani 30 ziri VIP 30 rero tuza kuba zirimo abo twakwita
Abari
ntukomande ntukomande igihugu cyose ntukomande kakubwira amaroni ntukomande ntabwo uburenganzira
isiganwa ryo gushiganwa ku makinga mu gihugu cy'u Burundi cyclisme, ariko kandi bakoranye n'Fondation Police Burundi. Turabashimira cyane baduteguriye muri izi tura edisiyo ya mbere. Turashimira cyane twerekeje muri iryo higanwa, harimo Imitego Burundi, harimo Asiasmike, harimo Sinapi Company, harimo amabanki atandukanye. Monsieur Perezida, urabona ko n'ibiro biryoshye cyane. Murakoze cyane, tubakomera amashyi wese, tubakomera amashyi. Bakoze ibintu bimeze neza, tubakomera amashyi. Namwe nimwikomera amashyi, mwadefiye wese nimwikomera amashyi. Amashyi, amashyi, amashyi agahita yimbura. Murakoze cyane. Mu kanya rero aza gukurikira abahiganwe ku makinga, yaba ari abahungu cyangwa abagabo, yaba ari abakobwa cyangwa abakenyezi, inkumi, baraza kwerekana nabo nyine ko baje mu bihugu bitandukanye. Nyuma yaho turaza kumviriza amazina y'abavuye mu Bujumbura, bitegure hakiri kare babe bari pre kugira ngo bagende neza. Abakinnyi ba Nevenwa na AS Vita Club bazoba bamaze gushika kugira ngo bashobore kuramutsa cyo kimwe no kugira ngo izite dotere y'ikibuga. Dusabe rero utangure kugenda kwicara, mugenda kuri refere nyine uko batunganije uko bimenyereye. Muri kano kanya mukubure piste, mukubure
y'abakinga